Mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'aho atumbereye. Ndabaye ikaze kuri uno munsi mu kiganiro gishasha tugiye gusangira namwe, nkizera yuko kibagirira akamaro kandi nta nkeka akamaro karahari. Rero amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye nko musanzwe mubizi, chaîne yanje yitwa Apo Business. Uno munsi nkaba ngiye gusangira namwe ibintu bifise akamaro. Murabizi ko kenshi sangira namwe ibintu bifise akamaro. Nuno munsi rero ni muri iyo ntumbero. Ngiye gusangira namwe akavideo gatoyi cane ariko kari n'ibintu bikomeye cyane. Hari abantu muri kino gihugu usanga bashoboye kandi bari mu bize, bari mu batize, ariko hari ukuntu tutaramenya kuvyaza umusaruro ingabire tuba dufise. Nivyo ngiye kubereka uno munsi internet yateye imbere. Nitukiri muri kahise wasanga ibintu umuntu abikora bikaba biraheze, ntaronka ukuntu ashobora kubishikana kure, ntaronka ukuntu ashobora kuvyaza uwundi musaruro. Ariko uno munsi ngiye kubereka yuko ngiye kukwereka wewe ufise ingabire kanaka usamara kandi ingabire ufise wowe ivyaza umusaruro bikagenda neza. Ngiye kukwereka rero ukuntu kuri internet uno munsi ushira kuri kurakora umwuga wawe, ariko umwuga wawe ukakwinjiriza amahera mu mwuga nyine uko usanzwe ubikora uko biri, ariko no ku marezo sosio no kuri internet uwo mwuga ukakwinjiriza. Naka video gato ariko wewe ngiye kubarira uraza kumva aho uhagaze uheze umenye neza uti mbega ibi bintu no bikora gute. Ibaze nk'akarorero ugasanga uri umukwizinye ameze neza, ugasanga uri umumekanisye ameze neza, ugasanga uri umuntu amonta video ku rugero rumeze neza, ariko ugasanga ivyo bintu urabikora nta rezo sosio, nta chaîne YouTube ufise, nta page Facebook, nta TikTok, nta Instagram ubwishiza ku ivyo bintu. Ariko ivyo bintu nivyo abandi benshi kuza muri nosi bavyaza umusaruro. Ugashobora gusanga uzi ikintu tekinike ariko ugasanga nta rezo sosio, nta internet ugishirako kubera ngo ico kintu kuzanira umusaruro. Rero ngiye kubarira nti nimba uri umukwiziniye mwiza uzi guteka ibintu bitandukanye, amastis atandukanye, wari ukwiye kugira chaîne YouTube canke Facebook canke Instagram canke TikTok. Niba uvuga uti no munsi nigisha abantu ukuntu bateka isombe, canke ukuntu bateka ibiraya, canke ukuntu bateka umuceri, les ingredients zikenewe byose etape par etape guhera ku ntango gushika umuceri ushe, wari ukwiye kuba ufise ahantu urubuga rwawe upostinga ko iyo video, ugateka bari ko barakamera iyo video, hanyuma uhejeje ukashira ku rubuga rwawe abantu bakayiraba. Gutyo iyo video zo kunjiza amahera kuri internet. Nimba uri mu mekanisi ukabuza ukuntu bademonta bakamonta monter, ukaba bizi neza, rondera umukameraman canke ubishoboye gura appareil wawe bamonte iyo video uri kura demonta monter, wowe usuri imonte byose, hanyuma iyo video yipostinge ku rubuga rwawe. Ndazi kwico gihe iyo video ayo mastis izo nyigisho abantu batoza kubwishi kuri internet uko benshi bakeneye kuvyiga, ariko bavyigire he. Kandi iyo video yawe izorabwa n'abantu bisi yose, abari abanyamerika, ari abanyegana, abanyarwanda, abarundi, abatanzania, abanyacote d'Ivoire, abantu bose ku munsi baza kuri YouTube, baza kuri Facebook, baje kwiga ibintu. None nawe ni gute ushira kubuza ikintu, ushira kubura umutekinisiye mu kintu ukabikora gusa bigaherera aho nyene, ntugire urubuga ivyo bintu byashobora kubishirako, gutyo YouTube ikazoguhemba zisunze amaviews. Abantu baza kubiraba, babiravye n'amaviews YouTube izoguhembera. None kubera iki ico Jensen uzugura nico ndiko nababwiye, ni kubura umuhinga mu kintu ukabutagira urubuga. Rondera urubuga nimba uri umutekinisiye kanaka uzurashira ku ivyo bintu, no kuvuga muri ico gihe uca winjiza kabiri. Ushobora kwinjiza ku maviews ya YouTube, ushobora kwinjiza kandi abantu bashaka kurondera ubagirisha amaformation sur place canke kuri internet, naho ukiriza amafaranga yandi ari ku ruhande udahawe na YouTube, ariko uhawe n'abantu wagirije formation. Watanze inyigisho bakaguhemba mu gapatana bahaguha amahera. Ni kuki ndiko ndabereka ko wa muntu ushoboye ikintu, wa muntu ufise ingabire kanaka, nimba ari kuvuza gitari, nimba ari muziki, nimba ari ubumekanisi, nimba ari guteka, nimba ari comedy, izo bintu byose ushobora kuvuga uti mfise ingabire. Rondera urubuga muri no myaka tugeze ko internet igeze kure kuko nayo irahemba,
nimumbaze ngo wengi guhangahe ngo cengo bimeze gute jewe ndiko ndabasangiza ivyiyumviro nahaweho kumenya yuko ingabire ufise ukwiye kwivyaza umusaruro kuri internet atavyobona atavyoshoboye neza canke ubona bikuzazaniye inimero yanje yamiri ngaha musi ya video urashira kunyandikira ukambaza no guterera ivyiyumviro atacu ndagusavye no gutera ivyiyumviro neza nkagufasha twese no gufashanya nemereye gufashanya namwe nivyo kubwanje jewe no kumva binyubatse rero muri rusange ni ivyo no kuraba ko ingabire ufise wibyaza umusaruro kuri internet apana kuyigumiza uko gusa wegume ngaho atacirikira kuzanira wewe wamuja kuri YouTube ku munsi ukaja kuri TikTok ku munsi gusamarira ivy'abandi bantu kuraba ivy'abandi bantu kandi nawe ufise ingabire nawe woshora ufise produit woshora kuri amarezo sociaux nawe abantu bakaraba ivy'iwawe hanyuma bikakwinjiriza mwakoze cyane kubana nanje ndabashimiye cyane ndabasaba kugira partage abataragira sabone musonde kuri sabone mugire na like nemeye kwa namwe impanuro zitandukanye mwakoze cyane